mubademu jeje nkunda mama gakoko ushaka wo mama kufesi zanje nunkango fisi hama yeah umucanwa agenda watsa kuko mba nzikonza kuwota yes Idriss je umurongo ndaca umutwe utambutse nkahinduka gacha Alright, so guys, mwavyumvise rero ko dufise umutumire mu game bwa Black FM. Ni Sangiza Black FM no channel kabije cheriga ndisasi. So we are from Monday to Friday at www.blackfm.com. Isagata Facebook wandike Black Media cyangwa Black FM. Hose washaka kutunga atazo na kimwe mwumva. Nyumva ni Bigi kunda urundi ruhande. Ndi kumwe na Jean Patrick Vodo aka Gato Karakura antivise umuziki w'u Burundi. Umutumire yamaze gushika wa mbere kuko n'ubundi turamurindira mu kanya. Naso yundi Maniragaba Idriss benshi bazi ku izina rya Mutama igeze hari kudashari giwi umviriza Bigi ndakubwire Bigi erega ubivuze gutyo onyumenga hari akantu kabuzeko basi reka vuga ati n'umuntu wabaye ifura mu banyeshuri bize kuri lycée direct Tanganyika ari kiswa haririye kigiye kimwe aza kukitubwira ubunyene erega Bigi ndiko ndabikubwira arindira tuza kuvyumva baza kwitubwira arindira ivyo nuze yatubwiye Gael yize imbere y'uyu unye Idriss yavuze gute urumva uviriza reka ndabigusubiriremo ndubaha nkubahiriza Mutama Kinyoni urabumva ati ujya mu bingwa ingene ndamwubaha nuko niwe muntu wa mbere watanguje umudiho no kuwukundisha umudiho wa rap kuri lycée direct Tanganyika Bigi ico gihe rega ibuka neza yuko umuziki wavuzwa wari umuziki wa tarab gusa ndiko ndaziguha ico gihe kwera ijya sare unye bano bumva aravuga ati no finalement bituka mayibi we ayu sasa ndo nini uko dukubitemo natwe akiravuga ati reka rero dore abasore ari mu maclub vendredi nta muri rya sare kivodo oya ndiko ndabikubwira erega Bigi ega je niho nize na imbere na inyuma yiwe nani Bigi je nabirabisha amazi reka tubinyarutse ico gihe Bigi we warukiri na mutoyi ariko ndiko ndakubwira amakuru y'abantu bakuru nyene okay alright tumaze yiwe ni Maniragaba Idriss ambatajya kunda kuvuga ati jama z'abafaransa naho nkeneye yitwa Simbizi wa Semavumba reka tutumwakira tuzabe tufate mutanga 10 tuvuga ubuzaba bwacu tumwakira shirako n'iryo rindi bane shirako n'iryo rindi umunyone ni mukanya sinitahura imbere yawe sinshaka kuhava n'ububazo bwinshi budahera no kumenya ibyawe buri munsi yamara ntabwo ari stress mba nshaka kugutera na za message za buri kanya oya yamara ntabwo ari stress mba nshaka kugutera na za appeal za buri kanya oya ahubwo nakwisanzemo. Alright, dufise umwanya mutari mita 45 hafi 50 tuvuga na Idriss na mugenzi aza gushika mu kanya ariko ko ataraza tuza kumuvuga bisa ko amanza ashike tumuvuge yashitse ariko ni Idriss amaze gushika bwa Black FM ko tuyaga nawe maze kumyambega Idriss ninde yakoze amateka ya gute byagenze gute je ndabuze kwa lycée direct Tanganyika mu Buyenzi sinzi ariko gaza kutubwira byinshi mu nyuma ndamenya muri My Bubble Records ari umuproducteur w'ama video producteur wa audio yararirimbye ariko by the way katumwakire neza Idriss safi sana haka reka kugwa nabisha Idriss akaboka kugwa nabaka kakugwa na ushaka ndakacheze ugacheze yeah I'm a Idriss every day, yes Idriss every way. Hardcore house like man and me a pack day. I want to get hold of sanga bapuga je singiri beef na wena hangwa nkifuje sinkoresha ingufu cyangwa n'interi ngumuno neri pafu kundumuno faster Idriss gichakacha sinyiganja waniri kiwanja ntendo ntera mu kiwanja buse ndose magana noma ndumuhasla mubademu jeje nkunda mama gakoko ushaka wo mama kufesi zanje nunkango fisi hama yeah umucanwa agenda watsa kuko mba nzikonza kuwota yes Idriss je umurongo ndaca umutwe utambutse nkahinduka gacha okay nyitumugacha sindera ndica nawe kera honca
nyita umwana w'indowa yesu umwana tatowa yesu umwana shatahara okeje ningana n'ibendera ntadirije nkorana n'ingegera uwishitse ndapfumura ndapfubye nkapfubura nyita imfizi umupfubuzi minyitse nk'ama Ozra ninapfa kwiriza nk'umukenzi mukuru w'umuhabara w'umupfumu nyita Idriss ibyo ntazi nije mbizi neri flash nonda hasi maruda hasi nori cash okay nitagikashi nitabitashi nitamurashi egihema that right yafitanye kure sibe ntagita kibure mbonera kure nyayo vuze mwese ntindiyo good news ngiyo ku TV ni radio back me came ndimo ndaje simfamwo natwata no you know really I'm a professional no of course the fisima no we stay primo mi froya hip hop nyayo hola say hala yeah. Bana Biggie ubwo murankoresa ibintu nahora niduza gake nahora niduza gake mugabo ndiko numva hari ibintu Biggie gajyanye ngo mubindi ngo bamunini wundi utarazi naciye mvuga ati basi muze endelea nanje mukanya chance birakomeye cyane yeah njenje ntabacike nimwibatse byinshi gusamenya ko nanje naje je mwishamba ryanje je ntazambaye abanje bati byanje ndaje ndabasundure je ndi mwarimu ni pepa ni karamu mbanje mbahisomo hama ndabahondagure je mu kibanza canje ni mu bise ninje naje abigira abahinga ndabahoma nino challenge nje ya Tupac. Oh my God. Bana Biggie. Did a challenge. Bana Biggie. Jewe na manu munezero iyo ngiye kwakira umuntu yego asobanutse. Asobanutse. Rega Biggie nabanutse ko adasobanutse. Mugabo vraiment unasikia ni moto. Unasikia kichogoto. Unasikia kifukuto cha bwetana ni mambo ya kifukuto. Ni mambo ya kifukuto. Biggie, je numva ndyohewe sana. Neza cyane. Ariko Biggie je nyakirira kwanza umutumire rega Biggie birakaze cyane. Ushaka namakire gute? Nituramwakira neze rega. Ushaka makire gute? No urazinge tubigenza mu kwakira umutumire. Cyane mu Biggie. Ni mwarakati wa hip hop. Okay twagiye je nshaka mwishuro mwese twagiye check ngarukanye stage rimwo B ahubwo tereri yico giko harashushe twambura gasha ntiwijane ngo nkwereke shortcut ntuhure na bene bengu ry'amabu muri song team zoyisanga muri bla bamwe guma mu masha nibi ntazi aplisi black and white tunezegwe twese umwe 50 feet I like my team kuko baguma ndifi green oh my God in the jail bwana jina cyari gake tugende gake kugucya yes I ugumuponda kandi ugumuponda kandi ugumuponda ariko ndazi neza yuko kuri henda tugitangura bavuga ko dukiri nkonda umviriza wumve tega amatwi wumve ndazi neza yuko no munsi baza kudunda bagaca bigira yuko bobo badukunda bagenda bavuga utujambo tutaza guhera bango kivodo ngo sigaye ngo shaza ubwo ntibabona yuko bakiri mu mwiza umva ndaguhanure sha mugenzi gumukora ibikorwa birashobora kuguteza imbere check it yeah tugambere ndibona ngira tita mugizi first ndabitsi wowe ni first time okay nashitse ntawundi ngahani Biggie jina jengi ndimbo ndikunyera kuyi beat asini gari na ring big ever just Biggie wifuza partner me forget about to we shikire muri santi mubati yankurahe amaditeta boba kibaza ngo ndi king ndakibirase kuko chapiye mistari kandi hari abachifuza konde kuri mudari jambo na bari netari mu Giswahili mini mukali I'm the governor mother nita serikali Buda ego mwene wacu umeze neza msana ndaho bene wacu sana cyane manda ukunda cyane ndakumbuye by the way
bana nanje yenda bakumbuye kandi kwambye cyangwa muri black cyane. yaraje kudushigikira by the way umunsi aba match finale musi dutsindwa nabi gose mwatsinzwe nabi bana eka vyama vyabaye gutsinda habura n'ababe gatsinda umwe babizi ko vyama vyabaye kawaida oya ariko kandi Big ndakunda kuvuga ati iyo utemeye gutsindwa hajyanye ntuba uri muhiganwa yego betuse twasirifa ko dutsinda mugabo iyo utsindwa avuga uti finalement grand frère respect wansinze mugare ikintu mukiye kumenya je ndumufana ari differ je namafana wa mugabo aboya ari umugabo abahagaze mu kibuga guma yiruka wofana umuntu nufana equipe je mfana wa mugabo abayambaye yambaye ni ujya je umufana ujya umusifuzi yego umufana gutujya ujya je manu umufana ujya mwese muri kumara bagapira mandi ngo ndafana arbitre erega kandi Big birashoboka ayo bisigura kabidusigura birashoboka kuko naje ndakunda Ransman ufana Ransman wo ku ruhande urumva Big umva Big ndakunda kujya kuntu baduzi igitambara agaca gifixa nyene karongo ngo ni hajya nyene urumva akamwemeza refa ati ni hajya nyene bajya bati bafise visualité y'ubwoba man arashobora kubona n'ingene ugwara gwagiye muri origine yego kabisa ukabona kandi bagenda kuraba muri vare guki bari kora basanga nivyo kubona amaso yabona gute namatiza kumagira menshi cyane Idriss wakoze amateka menshi watanguje ibintu byinshi cyane ariko byinshi wagiye bihagarika burya Idriss no muratangurira ikintu umuntu akaca kivamwo burya biva kuki cyo kibazo akunda ukimbaza kenshi je si kuvuga ngo ndatangura ikintu washandagihagarika nagiye kwirituva je ndi mu influenceur burya rero mu influencer si umuntu akora ikintu cyiyunga kebandanye ahubwo ni hamwe nyene ubu ni umuntu yabitanguye kare mu gatondo na ndavuga ari umuntu Chimamanda Moses ribaza muramuzi ari ukuntu aba influencer abantu babona badatahura exactly ivyo abantu baba barimwe urashobora kuba ufise ingabire zitandukanye mugabo ugasanga ntuzi iki wawe exactement carico je buga nagiye kwiretuva nsanga ndi mu influencer kuko hari ikintu ntangura ndagitangura d'abord ntangura ikintu mbona atagihari hama ngaca ndagikundisha abantu bamaze kuca bacakira bakakigira icyabo aho cyakazi kibanje kabagahetse niko kazi ku influencer sikuvuga ngo urumva ngo ntango iki kintu ngo ubuzima bwanje nibyo gende no buri muntu wese nakazi kintu sikuvuga ngo ndatangura ibintu ngashanda bivamwo ahubwo nukuraba ati ivyo bintu wabitanguye ryari abari babirimwo bari bande sivyo jewe ni heisite yo ntanguye ikintu nkabura hari abandi bakibandanije c'est-à-dire hariho vide ibibura hariho kintu kiba kibura hamico kintu ngashanda kizana nkakirema maze kubona yuko abandi bakibandanije ngashangenda tout simplement rero uno munsi dukiye kuba muri monde kuvuga ati nkeniye gutanguza kino kintu ukamembera gutanguriza ikintu hama ugacubibandanyiriza ubu nivyo ndimwo ubu nivyo ndimwo franchement ukazombona mu kintu content creator mu majambo content creator voilà ni novuga yuko ari mwe nuko content creator yego kivodo iri jambo ndarivuze abatari abantu benshi dore wanashaka idea kiko babivuze Gael yabivuze Gael Imana irangaba Manirama cyane Imana we jenije Imana irangaba ni Imana iramba yarabivuze ati uratanguje umudo wa hip hop kuri Sedilake ni Idriss nahaje hariho group ya Rap Nation ako waje imbere yawe jewe mwe Rap Nation uko mwebwe mwani mutangwe no gushigikirwa twebwe avant like kumwe nundi petit twa John Mabu master John Mabu ndamuzi ego no twatanguranye hajya ntuze ya hip hop ari mu myaka ya kera 2006 bana seti bavuga seti ngao sisi shogiye n'abantu byenye amakermesse ntibari bwabyo none murazi yuko iyo batavyonona n'uwa amakermesse baba bien sana kubera bagiye kubishiramwo business bagenda kubigira amasho shogiye ari fraternité kwari kuryoherwa hagati y'abigisha n'abanyeshuri c'est ari fraternité journée de fraternité mu nyuma bacha bagenda kubigira business baravyonona batangura guhamagara abaririmbyi bavuye hanze mugabe shogiye byari ibintu biri close byahonye niyo batumiye umurimbyi avuye hanze wasanga batumiye umurimbyi yahize no mpamvu wasanga keshi batumira pasi kubona pasi nawe ari mu banyeshuri bakiri Sedilake banayitif bari baje muri business nayitif ntigeze Sedilake yaje muri business nawe baza muri business babahemvye mugabo twebwe ico gihe twakora umudiho wa hip hop ni twebwe bari twara abastari bo kwishuri kameme ni twebwe batumira mbone twebwe wari umunsi wo kwerekana amatala
y'abantu bose kandi attention lycée de lac yari tunze abanyeshuri benshi bafise ingabire zitandukanye ba journaliste bakomeye ba Armel sinzi uyo mubibuka bakora za CB benshi naje niho nize by the way voilà we waje mu nyuma yaje nyuma cyane je naje twaje byatangwa bya business byatangwa waje bari mu by'amafaranga twebwe ndakubwira byari byo kugaragaza ingabire kugaragaza impano z'abanyeshuri biga muri iryo shuri ariko nk'inganye gatoyi nashaka uducire ku muriri kuko bavuga ngo uwabisobanije ni waza akabisobanura yego ko nk'uno munsi hariho nk'umwana ko muri yaciye hajye anye avuga ati no reka numve grand frère bimeze gute hajya abora shaka umbwire ico gihe vyari bimeze gute umuziki mukiutangura muri iryo shuri mwasanze hasa gute d'abord lycée de lac ikintu mukwiye kumenya yari mu mashuri y'akarorero sinzi ubu basigaye bamba n'impuzu za bleu byarahindutse ico gihe gari ishuri ry'akarorero wasanga nko mu ishuri twiga turi abanyeshuri 30 kombe nta shuri ryarenze abanyeshuri 40 marge yari 38 yari amashuri y'akarorero rero ishuri rimaze ku ishuri ry'akarorero ucatahura abavyeyi ubwoko bw'abanyeshuri baza kuhiga bacatahura n'ubwoko bw'abavyeyi barunyika y'abana babo muri ico gihe uca wumva yuko urabizi umuziki n'ubu hariho ishusho gifise haba muri societe gushika no munota hari abavyeyi bataratahura yuko umuziki ushobora kuba umwuga nk'iyindi hariho kagashusho bagihereza umuririmbyi w'umurundi sivyo ariyo mpamvu rero kugira utanguze umudiho nk'uyo w'umuziki d'abord ko n'imiziki nta sinovuye ko n'imiziki hari abanyeshuri benshi bakora umuziki usanga rero byari ibintu bigoye kugira d'abord utahuza abantu yuko umudiho kwitwa umunyamuziki muri societe irimwo abanyeshuri barungisa abavyeyi barungisa abana kwiga batabarungisa kugira ivy'imiziki kumva yuko ingabire ushobora kuyiserura ukayigira en parallele n'ishure riri serie uravyumva wasanga ari ibintu bigoye wategeze gukoresha d'abord wategeza kwanza kuronka amanota menshi mu ishuri wategeza kwiyaranja kuronka amanota mu ishuri kandi menshi wategeza kuronka amanota menshi mu ishuri kandi wategerezwa no gukora iyo ngabire yawe kugira babitahure babone yuko atari ibintu byo kuneglige yego ufite gwari urugamba rukomeye cyane gose ariko kuma tukiri nganye bigi urashaka kutugira ko muri kandi nyene ukatwibutsa buri muntu iyo atanguje ikintu haba hari ikindi kintu kiba cyatanguye inyuma yacu nashaka kumenya ico kintu cyagusunitse kiragufata kigutuma utaryama amajoro urumva neza yuko ushobora gusabikanya ubwo menye bw'umuziki muri iryo shuri n'abandi banyeshuri ico gihe hari habaye iki inyuma yavyo attention wanashaka twebwe ico gihe twihisha naho twakora music twihisha inyuma ya club ya danse moderne kubera hari ama club ya danse traditionnelle hari ama club z'icongereza hari ama inyuma ya ama club kuri ico gihe no twaprofita no kwambara udustyle man kubera si peut-être babigi bahaje batagaruka après midi mu club turagaruka amunyuma bacara bihagarika muca moza muri prolonge ico gihe urumva twarataha hama mu nyuma twacha tugaruka nyene warabona nyene ko umuntu agarutse ari umuraperi ari mu gangster ari umuniga bari wasanga nambaye igitura kingana gutya kirongti nagahere nira yashizeko hari uduhere twakwita ko nesuma kabwo kuba ntatubaye amatwi ico gihe so urumva byari ibintu juste twaprofita iyo club ico gihe ndibuka club yaba entraîné n'umuntu yitwa Hussein Black urashobora kuba umuzi peut-être yatamba yirabura yaba mu buyenzi yafise umugore w'umuzungu ego hariho n'undi mu nyuma hari abadanseri bamwijabe twiga za superieur bitwa ba Baros bari mu Rwanda bari abadanseri bari mu club rero twebwe rero twaprofita muri iyo club kubera baba bazanye n'akaradiyo tugashyiramo utubiti twa Tupac aya mabiti ngaha tugakora utuntu haga tugaprofita umwanya w'abahize kugira repete kugira tubigaragaze musanze iyo ibya hip hop club ya hip hop yagiye kubaho mu nyuma yo rap nation baba big bagiye kwikaya mu nyuma ego mugabo twebwe avant twihisha inyuma ya club ya danse moderne ego kubera danse moderne zamyeho kuva kera ego ico gihe man amakasete ma TDK zata kugira uyonke kijya gihe vyagenda gute barasubiza inyuma TDK urazika kivodo yuko turi generation ihiriwe namvuga yuko i generation yacu nitwashaka tuzozimiza abari imbere cyane
tukabazobashira mu nzira nziza kuko twebwe duhiriwe tuzi twarahuye na TDK turahura na CD turabona flash ziko ziragenda burya flash ziriko ziragenda ubu ni system y'ama platform si ngombwa ntunga indirimbo ndaja kunuze nkapanga playlist en ligne nkivugiriza sivyo ivyo byose twarabibonye bisigura iki twe turafise kahise tuzi turafise kahise twabonye sivyo turafise ni nouveau technologie yaje idusanga tuzi ni vyabayeho bisigura iki turashaka gukombina ivyo vyabayeho hama tukabona ingene dushobora kwerekeza ubuzi ngino cya TDK kugira ushobore gusubiza inyuma instrumental ukamenya ati washiye karamu uri kurasubiza inyuma meno wash byari ibintu bigoye cyane gose ivi na ivi kabibona cyangwa ugiye kwa ba DJ show hajya kuri ntuzenya kuri sisi hariho mix young mix mu buyenzi no kuri sisi hajya imbere ya zone niho ba DJ show na ba DJ Saido bakorera ugiye gufatisha CD Saido mu Faransa ego cyangwa bari kuza Big Daddy ku basheyali za Big Daddy kumutakura bari bafise ama studio kugira agufatire ku cassette instrumental kwa bamutama eshima umva byari ibintu n'ama histoire ugwaruka gubatazi amakuba muri ahuye nayo twagiye turahura nayo sivyo utemberana ubu Hope Man Hayo n'amateka twe twabonye twanavyiba mbere ko bakita kaka radio Hope Man nyene Hope Man washiramo cassette na headphone gutya wabukaje ugafise kwishuri waburetse all right gato Indira gato ari kintu nibutse kuri Sedirake hari story nibuka wewe warigije no mu professeur twa Maya ndamutse umugabo mego yapfuye namba ari umuhisa ya dono mugabo jecho nibuka nuko je natemberana nibuka nasohoye indirimbo muri 2007 hari umujama yakora stage kuri Radio Culture yampaye programme yuko indirimbo yanjye aza kuyivuza 11h15 minutes bro naratondanye radio rising nivye rising papa naramwivye radio radio y'umutama mana uzi neza ko aza kumviriza amakuru ya saa sita bro nkibi radio yavye nkayitekera ni bag kugira nze kwiyumva yuko indirimbo yanjye aza kuyivuza en plus muri kuri ya Maya bro yarakaze we arabizuye yarakaze para bya amateka izina ry'Imana arayakoze ntabwo hari amakuba twagiye turaje attention TDK narayifatisha kugira nzi kwihereza abakonvoyere hari umukonvoyere yitwa Dudubaya yego yakora ku mabisi za Musaga rero mbonye hajya kwa jeniga muri 10 nirishure ryari ryegeranye iri ry'imbere ico gihe yegeye n'amatwarete yi 10e yari ini imbere yegeye amatwari ndayibona hajya ama economic ubu urumva iya 10e rero nigamwo urana ko yari kwidiri je nicara amprise kwidirisha hajya amabisi atanguye kuza nari yaranja ngasaba uruhusha cyane ngasohoka kiubishi kuja muri toilette kugira Dudubaya ndamuyi cassette anje kuvuza indirimbo mu abanyeshuri basohotse indirimbo muri TDK naba nagize repeat 3 fois 1 2 3 iheze kisubira kuburyo ageze kwika abanyeshuri basohoka acha yivuza sohoka ndiko ndavuzwa muri bishi rero nasohoka nako gusohoka muri arantima muri slow motion man twarawera bro Idriss jari byije Sedirake nta GVC de retour no hari GVC de retour bari DVD charatubuyemo bidageze muri Etats-Unis oya jamaa yana DVD reviendra un jour uboteze Sedirake raho birimo atakoze all right to Sedirake bana Idriss tunyaka tuzamuka ko dufise kiyago tuvugana ko mukanya twashaka ko mubuza bwawe tutaza kurenza iminota 10 ariko muramegiye kurenga ariko nibisanzwe ni bon twatera inkuru tuze muri My Bible Records wakoze amateka menshi ajya hano ubona Idriss nigi kibuka muri My Bible Records gushika ino saa My Bible Records ikintu cyambere cyanyenyijeyo jabone DJ Theo ndaramushimire yari ndazi kiganiro cyaje kuri ntuza pesa zokibona DJ Theo muramuzi ari mu Rwanda bakora BTN kandi ntako atagira indirimbo z'abarundi arazivuza cyane kuri televiziyo n'amandra arazivuza gose African show biracabandanya irabandanya mu Rwanda kuri BTN namushimire so DJ Theo niwe muntu wa mbere je yankweza ukuboga nshira muri studio DJ Theo cyo gano producteur kuri My Bible Records ko n'indirimbo yanje ya mbere ni ya kabiri niwe yaziniwe yagira mugabo bwaci afatirwa cyane na televiziyo byo producer
aragira kandi yitwa ariko indirimbo nyari amahiti za karatatu zose za Unagire DJ yego DJ changa ni DJ changa yego hari abantu ngaba bafite amateka gusa batavugwa peut-être kubera haro valeur ajoutée yagira bura ku ba artiste ugasanga umwe ingabire yiwe arayivuye nkagiye mu bindi ashobora kuronka ubugari so rero ico nico kintu ndibaza peut-être no munsi novuga yuko umuntu yo hara sivyo novuga rero yuko je muri Bible Record ni tala d'abord nari mfise DJ Theo arambona aravuga ati Petri kanda ngerageze kugupushinga kuri afise ingabire yo kuya arankora indirimbo hajya mu nyuma najewe mbo nza kwiretrouva narakunda cyane ibintu bya multimedia yani ngabe nari mfise nza gusanga rero uko kuntu ndiko ndaba hafi cyane na ordinateur nibiki nza kwisanga naje ibintu bimwe ntanguye kubimenya kubera biko biranjamwe kubera burya ntuforsa ikinari cyawo nicyo ntumenya n'ingene cyakuje nto mu nyuma naciye na Geraman twabana kwibarabara rimwe ubwo burya hari indirimbo nigeze ku monte ya bakivodo n'ivyatazi negerezwa gutora kuko je birandaba kifuza kiri muri rimwe zorabe hajya ariko Idriss nije nayigize editing y'ijya video buri kumwe na bitu simple warimbanye na bitu simple warije ba ajubu je tuvuga abantu mu mazina yabo bitu simple niko yitwa narije twa bitu simple bitu simple rero mu nyuma muranagera man nsanga nabimenye byo kugira byo guhunyamira amasanamu sivyo umva muri ico gihe byo kuririmba cyane ntihabaye cyane niho nanje mu nyuma naciye ndonka narashoboye kudetecta amatala nakubwiye yuko kuri lycée dirake na naro murape natangura n'uwitwa John Mabu general bandanije nje ITS John Mabu aguma lycée dirake ko baramutemye yarahasigaye byaramunani yarasigara asigaye aca yigana na Crown yigana VM ico gihe aca musanga mu 10 bana bantu zengana nabagayere bose biga inyuma igibana bagiye gura muri superieur igihe yari muri superieur muri economique mugabo Crown talayo ba ntuzenya aramunzanira John Mabu ati ari umupetinga ukuntu kwico yumva nari kuri mayibo nari mu videographe waho bakira audio mugabo nubundi naririmba no munyoto yo dukora indirimbo na Crown yitwa indirimbo ya mbere yitwa imivuduko wow yego ipapi kaze urabyumva yari imivuduko mu nyuma cyandirimba na Crown indirimbo yitwa Dila amadila tangaza nukondi ngomutse mu bandi amadila ni twayirimbye 2009 video yanza kuyikora Crown amaze gushika muri superieur yigana na yige bana niwe ya kamera no video ya mbere bana yafasha ama image cyo gihe bana yarafilma je nk'editinga Majao makere umunyeshuri wa Igbana yiga economic no munyeshuri wa muri videogram Igbana nakubwiye tunamatana agenda ati sova umunyeshuri wanje ko Igbana nagiye kumutora asanzwe yari amaze kuronka ama formation by'abafasha journaliste muri UNICEF muga yari afise knowledge muga batarigera ronka ahantu ashobora kupratika rero je Igbana namuhaye opportunité yo kugira yo gufata ibiri mu mutwe vyiwe ashoboye kubishira habona kumugaragara voilà sinovuga ngo ko namutoya afise ama formation yiwe yarongeye kwa Papi Jamaica muri enfant journaliste barukuntu babigisha abantu ndabibona bije nubo bacabikora nubo baracabikora voilà mugabo Igbana rero byahuriranye n'umpeto mw'isite afise akanyesite hari abantu journaliste benshi babayeho mugabo batabaye wacara bivamwo vyose usanga si vyabo mugabo bige byahuriranye yuko ari ibintu vyiwe so rero nca ndamuha amahirwe yo kubishira ku mugaragaro mu nyuma ko twagume tugenda naramenya montage mugabo urumva ikintu kinjoyera nuko yacagenda kubitransmeta ku bandi no munsi umva cyabana baelare arabaha kunturire ba Kent P bose barose kunturire Kent P na bose bize kwa Igbana Mo Kent P hari knowledge runaka yagiye arankurako akwako wewe ego mugabo egana ni en fait turigisha amajoma ego no ariko bose source ni wewe turaha source vraiment kiretse source bose ni jewe n'abanyarwanda kwa ndabivugira hari n'abanyarwanda nzi source ari jewe abitwa ba nameless campus abo ego nameless campus ujyaci wawe ego uragenda umubaze ndafise n'ama message ngaho so urumva rero ari ibintu tuvuga twati on les a inspirés ni twitahura bamwe twari aba inspirés
turabakundisha ibintu nawe mbere tije ndi umu influencer sivyo niyo mpamvu no munsi tuze umuntu wese tumuhereza agaciro kiwe hari abo twabikundishije kubera iyo utabibakundisha ntivyari kubaho iyo bakivodo bataduka baje mu studio bakora imiziki kera hari ibintu bitandi vyari kubaho ibintu tubivuga bakivodo barabayeho bituma ba Romeo barabaho bande barakora ibintu bituma bibaho uno munsi bihari kubera hari abantu batumye bibaho rero uno munsi rero tubiha agaciro tuhera agaciro abatumye ivyo bintu bibaho nitu aba hypocrite nitubinjyaje tuze rero duhereza agaciro ikintu cyose mu ruhara yagize ivyo bintu uno munsi ibintu turimwo bamwe bariko barabivamo kubera nta valeur ajoutée kiraboneka kubera ababitanguje abatumye ivyo bintu bibaho nta gaciro bigeze bahabwa c'est ça ico kintu wakoze byinshi Idriss ariko Biggie tukwiringa hanyene unkundire mvuga ati subize agaciro nanje wirisira bahenda agaciro kandi kuri Pasi Zitonda agaciro kandi kuri Evrard Ngendakumana kuko nabo nyene iyo batabaho nanje simba mvuga ngo kamera bayifata gutya canke ngo tugeze muri After Effects sezo iyi simba ndabizi ariko kumbore ko nyima dushobora kwatozwa dutsingo 3D dimension irabaho nuko reko hari abaducira inzira kandi mwarakoze ni mwobawe bandanye alright tuzamuka Idriss tuve muri My Bubble Records tujya kuvumbura navyo iyo mubye ngo ndakubwira jewe sinzi wadusigura impamvu guti je ndatanguza bagakurikira nimba tuzi itangazamakuru ishasha rya generation shasha riri maboko yiwawe iri ryononekaye oya urumva niri inye ryahuye ryononekaye ariko ni waryononye mate dukunda oya ye Biggie ntuvuge gutyo onye duti ni generation yahuye n'amaraso ashushe hanyuma cibabura frontière acara simba no kuvuga generation yasimbiye kuri detape kabisigure ntubimuvugire kabisigure ryononekaye gute novuga yuko mu bisanzwe hari umugani nkunda kuvuga nawe ukuye ku ari umwubaha nkunda cyane yaminduye haba mu kwiyumvira hari umwubaha yitwa ambassadeur Albert Nasasagare umuntu dukunda kuyaga cyane hari jambo akunda kuvuga iyo twicara yavuga ati utazi iyaja ntazimira utazi yaja ntazimira navuga yuko uno munsi dufise itangazamakuru rimwe batazi iyo baja rero iyo umuntu atazi yaja ntazimira uvuga ati jewe ntazi yonje bisi yose mfata intwari yongiye kubera sinzi yonje niyo mpamvu rero usanga rero harimo akavuyo ko burya itangazamakuru ibintu bakora jewe ibintu nagize byo kuvumbura umuntu agerageje kubikurikirana urumva yuko ari ibintu bya bifise intumbero jewe natanguje ibintu byo kuvumbura nicimvyo nari mfise kuva kera burya umuntu wa mbere twakoranye byo kuvumbura yari Elvis akiri kuri Salama iradukunda yego jewe namanye ide icyumviro cyo kuvuga uti ndakeneye yuko abarimvyi b'abarundi bamenya lifestyle babaye mu kubera mu bisanzwe mu journaliste avuga ukuri réalité les faits réels sivyo mugabe ingware dufise no mu dufise aba artiste baba muri showbiz cyane bibeshera kandi ubwo bubeshi bwabo bwitwa ukuri kwa vérité parce que c'est vrai ko ni wabivuze en fait ari ukuntu aba artiste bacu bamaze gufata aba journaliste babahindura leur communicateur je mfise iyi nkuru ngomba kuvuga nshaka kuyivuga uko sivyo araguhereza uko wowe inkuru yivuga arakumanipiye majama urabyumva kandi ugasanga umumesha makuru ayivuze ko yanyera ugasanga umuririmbyi yahuye n'umugwizatunga amucoreye 100,000 cyangwa miliyoni agacaza ngaho ngo meje gusinya contrat $1,500,000 wewe nk'umumesha makuru ntiwatohoje nkuru ko ariyo ntiwagiye kurondera uwo mugwizatunga umubaze ati réellement $1,500,000 wazimuhaye sivyo wowe ugacufata amafe qui sont vrais parce que ce sont des propos recueillis par kumuntu nyene le personne en soi niwe mwene nkuru ni genda iyo nkuru ngenda yiguhaye bampaye miliyoni cyane mugabo gasanga umesha makuru nta karanga mutima akoresheje kubunyamwuga bwo kuja gutohoza nahe muzi avuze vyo kubera ni wabihawe na mwene vyo ni wabyivugiye jewe 500 millions gacu usanga rero jewe kuvumbura kwiwanje nashatse tuve muri izo affaire tukubesha tuje muri les faits réels
niko kuvumbura kwanje ko ari guhagaze nagusanga iyuba ndahazi sinaguteguje muri ico gihe ntumbeshe ibyo uzakumbwira n'ukuri rero akabigiro naca nongera ko habura iki kugira uve muri ibi habura iki kugira ube muri ibi uzutwereka sur des réseaux kuma media utubwira ibi mugabo réellement c'est pas vrai sivyo aho rero niho rero kuvumbura kwiwanje kwari guhagaze ni kwari guhagaze mu gusubiza umuririmbyi nyuma kwari guhagaze mu gufasha umu artiste kumuvana kuri point A réel mais qui est vrai et réel pas sur les faits vrais mais qui sont fausses qui ne sont pas réels sivyo naho kuvumbura kwiwanje kwari guhagaze niyo mpamvu n'abarimvyi benshi bangwanya tuharaje amatuvumbura dusanga muhira zanga ni tuba twiteguye non c'est ça la réalité uravyo ushaka kutubwira yuko uri mu millionnaire kandi tuzi neza yuko ari ngorane umubabaye hariya muhira mugabo gashaka rero uno munsi itangazamakuru ryacu byabaye nabi kubera ce ne sont plus des journalistes ce sont des communicateurs ubu rero hamaze kuba rero n'aba acteurs ntibakiriyo n'abesha amakuru baravuye no kuba communicateur ubu n'aba acteurs inkuru barayirema barayikreya rero ivyo rero si byiza na gato ariko bana Idriss se guciriyemo tufate muri rusangi byose vyarabaye watanguje ibintu byose urafasha abantu majama ke ndibaze yuko umashiga nk'atatu cankane yo muziki canke entertainment muri rusangi mu muziki wo Burundi n'amashigane ntuwo buramwe tuvuze ijambo izina baravyemera ringwane baravyemera je ndavyemeye basi uno mwaka rero ngomba ndabibemeze ko ahubwo akeneye award muri rusangi ntaguce mu kivodo muri rusangi Idriss dufate conclusion yagute muri ivyo byose washoboye gukora jewe ibyo bintu byose nashoboye gukora nabikoze ku neza y'u Burundi n'abarundi kivodo arazi imyaka amaze mu ino game arazi ubuzima barimvye babayemo sivyo abagwera kumuririmbyi akomeye gushika n'ukuri hasi bro ndukuri ko Imana umuririmbyi no musabayeho neza n'umuririmbyi yaronse umugore afise amafaranga cyangwa umugabo afise amafaranga nicyo tujanga tubesha abantu ngurumva ngo umuziki none wese umuziki makuru uronse umugore cyangwa umugabo afise amahera ndunase mu mefaulu pourquoi pas umuziki wawe utokubesha abandi no munsi bariko bakubita amafaranga menshi mu muziki mu karere ugasanga afite contrat zine zitano zitandatu n'imiburi buri ugasanga ku mwaka yinjiza nk'imiliyoni hafi zirenga 100 ku mwaka mu bindi barimvye bo mu karere ngabo no munsi ugasanga umugore cyangwa umugabo ukeye no kuvoyager ni wakuri ritike y'indege ugashugomba kubwira abantu ngo ukubita ngo amarere turu ngo gira ibiki n'ibiki mano tuve muri ivyo bintu umaze 20 ans de carrière umaze imyaka 30 sivyo twereka umusaruro uri direct wavuye muri ya potentiel yiwawe uno munsi nigo rugamba niyo resume ngeneye ndakeneye jewe n'amadumenyesha makuru niyo mpamvu uno munsi mazige ni posting je ndiko mu mafaranga mba nakoreye bro je sindo musazi ugenda biposting na mafaranga mba nakoreye amafaranga aba yavuye mu yasho yiwanje apana amafaranga mba nahawe n'umugore cya jewe nta n'umudemu mu diaspora mfise nta uhari uravyumva mugabo twese tubakeneye twobaronka sivyo mugabo turakeneye abana bacu dufise abana cyangwa dufise abantu badukurikirana tubakeneye tubacinzira muri zingabire dufise muri tujya dukeya namwe ushobora kuronka 2,000 cyangwa 1,000 mu yasho yiwanje bwa naririmbye naronse 1,000 aho ndagira ikizire cyuko ejo ndashobora kuronka 10,000 ndashobora kuronka 100,000 kwera gato karakura wafashe uno munsi bro jari kino iyi kamera ubona ngahe imbere nti musi miliyoni 3 ni investissement yaje muri entertainment birababaje kuri umuntu ashobora kuinvestisa iyi miliyoni 3 zihaye nk'umugiza tunga nkaziranotse 3 miliyoni araza ati ngore bifumbire bingana uko ndavyunga mwaya mire babaje no mushobora kuinvestisa muri entertainment ugafata 3 miliyoni 20 miliyoni ugashinga nk'iradio nki twashobora gutwara plus de 100 miliyoni udashobora kugira revenu miliyoni 20 miliyoni 5 ku kwezi avuye muri iyo investissement ya 100 miliyoni ivyo bintu kugira bibeho rero twe tutegeza kubirema bro ibintu vya mbere bizimvye cyane ivyuma vya mbere n'ivyuma vyo muri entertainment bro sivyo yarazimvye sivyo ufasha umuntu adandaza yirangurira imiceri mubwiye ati hari nk'umuntu ufate nk'umugwiza atunga avuga ati arangura imiceri 3 miliyoni avuga ati 3 miliyoni nshizemo 3 miliyoni ndaza kunguka miliyoni 6 ari unashobora kunguka double amafaranga yashizemo mugacha wumva yuko ibi byuma vya entertainment bigugwa ama miliyoni atacuma na kimwe kiri munsi
ndibaza ikintu cyaba kizimbutse dufate ko ari no micro usanga yigwa nka $200 no ça fait 800 000 yes sibyo umuntu avuga ati ashobora gufata 800 000 ntanze sandaka c'est pas il faut ko twimagine tukiyumvira ingene ivyo bintu tuve mu mabezi nambo waronse yo contrat 500 millions basi le minimum basi winjija ngahe muri entertainment watanzi ko rijyanga yo amafaranga dushikire twese sibyo circulation monétaire ku radio inambira indirimbo yabivuzwe wayirihiye ngahe sasa hariyo ibintu dutegerezwa kwiga twese dushikirwe dukreye iyo circuit iyo cercle haro cercle tubuze gushaka kuno munota sibyo kugira batahure yuko bino bintu je resume mfise ni ukumva yuko monde ya entertainment yinjiza inoti buri muntu wese ahari yinjiza amafaranga kubera bro gende se ukubesha urazi igitoro igeze kuri 3250 umutumira n'ubundi watarashika kubera buri gito kwa tusanga nk'ubu aguze litiro ku gangster aguze bido ya 200 000 kugira shike nga ayo mugitoro bakiguze pour entertainment hamuga dusanga iyo mafaranga n'amafaranga yo gusohora utazogarutsa mani hari ikintu rero no munsi dukiye guhindura ego kumbure uri kuri tuyagira kubijanye rero n'icyokorwa ariko na cyane cyane tutirengagije no kuvuga ibyo wagiye urarangura muri kahise ariko kandi nivyo wifuza gukora kugira dushiye guhindurira hamwe ibijanye n'inyifato runtu eka no kumenya agaciro k'igikorwa cya muntu ashaka kumenya ibintu byose wagiye urakora kumbure nta kintu na kimwe kitaburamwo akagorane mugashaka kumenya rero niziye ngorane kumbure uhuruhura nazo kenshi hanini zikunda kugaragara iyo utanguye kuvuga ibijanye n'ukuri ariko muri secteur y'umuziki ikintu kimwe nuko mba ndiko ndavugira abantu bataritaho Dernièrement nari natanguje urugamba rwo kubaha agaciro hari operation agateka iyo operation sakasije nayitanguje umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro never bati ifu ko twiha agateka sivyo kuba tugenda tugatira amastade hanze ivyo nta gateka biduha bisiguri ifu ko twese twitahura twimenye sivyo novuga yuko challenge ya mbere uhura nayo niyo uri kurasigurira ibintu ibintu uri kuragira ibintu kuneza y'umuntu mwene byo adatahura yuko ibyo bintu kurakora ari kuneza yiwe ico kintu kiracintege cyane umuntu ugasanga umuntu uri kuramugwanira urugamba kugira ngo amafaranga wewe urugamba rwiwe ashoboye kwidugira kuri stage ubudemu bukamukunda bukamwemera ati fresh abonye amaze kujya amana bakubabiri batatu avuga ati inizo naho bigarukira abo rero ikintu kibabaje rero ntacuzi jewe ndagira susi y'abantu bamaze ku investisa muri entertainment kugira baronke inyungu babona ati ibintu twagiye ku investisamo hari akarusho bishobora kuzana bigaca ugacubabazwa n'abantu baba bafise influence baba baradugijwe wasanga abo bonyene badugijwe ntibaratahura valeur bafise sivyo kuko wewe nambugize investissement umenye yuko c'est pas toi l'exécutif umenye yuko l'exécuta c'est l'artiste en soi ujya muri rimbyino aza ku exécuta wowe namba ugize investissement uvuga ati jewe ibi bintu investissement ngize ndashinze par exemple nk'iradio nkeneye mu myaka 5 je maze kugaruza lo minimum amafaranga ndashizemo umenye yuko acteur wa mbere aza ni wa muririmbyi yatuma ushinga iyo radio uwo muririmbyi rero n'amatayitahura yuko potentiel yiwe ari vyashara challenge uzokwama wazibonye kwera uzopanga plan uvuga ati umuntu reka tumu branding tubakuze mu nyuma ejo nyuma y'imyaka 5 bano ba artiste nzobakora ko ni miliyoni 200 projet yawe baci bavuga ati no si tutayimba kwa bure uzokwamukora uhomba iyo niyo challenge yonyene iri muri bino bintu by'abantu batitahura valeur bafise potentiel bafise neza cyane kumbure imbere yuko bigi yugura umunwa wa telefone kugira ugane n'abakunzi cyane b'umuziki eka bakunzi bitangazamakuru muri rusange ariko nashaka kumenya warigeze kuvuga ijambo wiyuguruye uvuga ngo ndademissionye ibi bintu ndabihevye bijya ibintu byari biki ariko ibeko yishobora banvuga inimero 6569 shaka uyu yagana Idriss Semavumba Idriss wa Semavumba Simbizi wa Semavumba munyoni ushobora twakora 6569 335 bro j'ai pas démissionné uragarutse sinagarutse wahinduye umuntu gukorera amafaranga aye nuko muri abavandimwe
ana ari kuzi noti yanje mwayimaye ko no musi ni mwayima ejo nanje ninaza kubakenera ko publicity tuzombwiye ati zana nawe urugamba uva ko rutahindutse bamwe bari ko nariko ndabagwanira bakorera ubusa ubusi nkorera ubusa jewe na post imwe kuri Facebook ngenda gupostingire na link yawe ndayipartage muri rimwe afuma bamaki ndayabone bebo bobo biyahisemo gukorera ubusa je nta busa nkorera negative bo bigumira urugamba ni umva neko ndavuga ati mwebwe baguma bazana muri babakwirize wowe urasara urumva sadbi yanyise ngo urundi umusazi sadbi ati wowe ibyo kuragwana ntuzi n'ivyari byo okay je nace mfata ingingo yo gukorera amafaranga nta rugamba nahevye ubundi mu rugamba nyene mugabo nkorera iki amafaranga nkanda go example y'igiteramo nakoreye amafaranga igiteramo cyateguwe na Simplice Chigitega chake ni solo uravyumva ambwiye ati wewe okay shira ku meza etsani noti kwi inoti kwi kenje ndazi yuko hari n'abaririmbyi nasumbije amafaranga mu bari kuri afishe wow nuko bigenda kandi nagiye gusanga mu buzima ni question yo gufata gusa ingingo ntibigoye bro wa n'ubunyene umuririmbyi wese avuze ati je nzogaruka muri Black FM ari uko muhaye amafaranga nuko nyine kuzanga haragoye mwene wacu irajyayo ni y'ababosi ndagara muri DC mwene wacu aha honyene okay honyene ningana ubu nta bajaji nta moto nta aki aho menye yuko taxi ivanye muri ville gushanga ni 30 bavuga ati okay je muri Black FM kugira nze nimiburi mu masami sawa muri ico gihe nawe uvuga ati okay gwero no muzi w'indimba nayo tuyivuze nawe duha amahera man aho business ivyo bintu bizoba biryoshe bana umunsi twese twamaze kujya ko bavuga ati studio amahera iradio nanje kiganiro genda kiguye none ati mugati su nkeneye sawa amahera mwene wacu muri ico gihe tuzotomaze ukreya ya rotation y'amafaranga ko iradio irashikiyiko muri vyagashikiyiko promoter agashikiyiko twese turashikiyiko nuko biba bimeze cyo tugasaba promotion biroroshe hano Biggie ndabona ubutumwa aravuga ngo sali ati ndabaramukije kivudo na Biggie mungirire umutumira uti iyambu cyane ati nukuri ntako mutariko murakora kugira mubandanye muvura abarwayi ntibagwaye malaria gusa ariko dufite benshi hajya ugiye kubiraba nk'umuririmbyi ashobora kuba atitahura ugasanga ivyiwe bihereye mu gahinga uyowe mwo mwishura ngwiki nagombye kuvuga ku bijanye n'abagurisha amasede gushika nubu eka ku ma flash disc usanga indirimbo n'amasinema biriko birashwiragira mu gisagara cya Bujumbura mbe abo bobo mubaha ikibanza ikihe Biggie hano ndabona ubundi baravuga ngo bite ariko tuge twishwa kivodo kuri ico bari bagitangura Peter awe kari gurisha baga bahora ubusa baga n'abapromota mwe na wacu baga niwe batuma ama produit abashika mu mazu y'abantu ne mugiye atasoko officiel rirahaba n'umushaka bigende gute ibijanye droit d'auteur irahari OBDA ikiwe kirahari me mugiye ayo morgane yose atari karakora na synergie tivyo bisaba bakorane habeho isoko mugihe tutarakireye isoko reka abapromote ne bazokumenya gute ifo yuko abantu babamenya ama investisseurs bashire imitahe Biggie hano ndabona ubutumwa aravuga ngo bite bagabo ati mumeze neza cyane ati mwakoze kuduhamagarira Semavumba mumbwirira uti big up bro ndagukurikirana kenshi kuri Facebook sanzwe ndumunywanyi wikorwa usanzwe ukora ndakuzi kuva kera ikibazo mfise ni gutya mbega abanyeshure barisidira kutanganika ubu vyifashe gute umuziki wa rap uracavuzwa hariya nyimba utakivuzwa mwibaza ko vyafiriye hehe novuga yuko ibintu by'imiziki cyane avec d'abord 2015 yari ibintu byinshi yaparanganije kigira kabiri covid hari utuntu runaka twari twamaze kuba créer covid rayishiraza irabigira ego en fait no munsi novuga yuko ibintu by'imiziki novuga yuko no munsi ku mashure
bo simperutse kuri Cedric cyangwa kandi Cedric urazuba aramaze kwigabura ubu ni zibiri zibiri kandi bambara bleu blanc ico gihe twambara ivyirabura zarahindutse yarahindutse rero biragoye kujera mugabe kiri important nuko urugamba twararubandanije ko uno munsi nava dukurena ku ma Facebook ubu isi yaramaze kugira yaramaze kuba nka kwegerana kubera ama réseaux sociaux umva ava byari bigoye kubera wategereza kugwanira kuri tele mugabo uno munsi ndashaka kugwanira urugamba nkoresha telefone gusa uravyumva c'est-à-dire abantu ubu ikintu kiri important nuko kuntu nakubwiye yuko n'urugamba rwo gukira amafaranga muri ivyo bintu mwene wacu uno munsi nibabona nkubise idiri ry'amamiliyoni akwiye nubwo ati inidi nkubise kubera hip hop bazobikora bonyene ego uno munsi imiziki ubona mengo bamwe baracika intege kubera nta sikirasyo y'amafaranga ikirabibamwe nejo umunsi wabonye umuririmbyi arakobise inoti iboneka uravyumva nuko apana bibaza bagira ngo bagikora mu competition bijya bya primusique ngo zanda apana biki oya agwa ati nakubise idira apana projiraza kugira babahereze amafaranga 100 million ngo nimugire ngo ma competition ngo muri ngo turabo wa mbere apana biki amwe avuga bati umurimbyi B-Face yasinye contrat n'ishiramwe tel bamukubise contrat ya 100 million ayikubise kubera ari umuririmbyi mwene wacu muri ico gihe abaririmbyi nizoronka naho tubakwiza ngabo gushika kuno munota nta kintu nakimye gitera intege abandi kugira bagire bashobore kugira murakoze cyane ndabona uri kuri telefone yacu tumwitaba yesalo nitwerira de muvugana sabwe kinitwerira du ego Thierry karibu gose muvukanyi ndabaramukije cyane nukuri n'amahoro turakuramutsa nongera mikaze umutumire umunyoni yambu cyane ewana jeragira mushikiriza ikintu kimwe yego abarundi nitwaba dushaka gutera imbere cyambere tubanze dukurikiza impanuro yego turumviriza iby'abantu baduhanura pana kuza turafata umuntu duca tumuponda ngo nuko yavuze ko ari ku mutima iwe je nama ndaba umunyoni ibintu ashikiriza kuri Facebook canke ku maradiyo usanga ari ibintu byubaka ariko ntiyabura bamutuka rero nkasaba yuko buri umurundi wese niyo abashaka kubona uko ibintu byogenda abanza azarumviriza impanuro icyambere tubanze tumenye aho tugwaye kugira dukosore murakoze cyane sawa karasi nagomba gushikiriza asante sana murakoze cyane by the way agakoza ashiranye butsibuye Idriss rakunda gutukwa cyane baranuka nimba ari umuntu wa mbere atukwa ariko bigi reka sumwe butumwa kuba kanya kacu karatujanye aravuga ngo sali les amis ni Benjamin Mutanganoro ati nahora nibaza ko se mavumba atari ncabwenge me sanze akomeye cyane yubahwe ati mundamukirize kweri yambuje Cedric urayizi we mubaze twari turameneka twarahwereye wewe baza ko byari byoroshe twaraza amaguru unuze mu base tuko turiga atari sana bigo yaravuga ngo bite batama amateka ati ndabahaye kandi yambu ati nukuri mwampimbaye cyane ingene mwakiriye umutumire uno munsi burya namwe murakazi erega iyo mudahura na Semavumba nawe akaze yari kubaguye muyabira ati rero mumbwirira atiremubwirire muti azokwame aza n'imiburiburi rimwe mu ndwi kugira abandanye atwigisha ibijanye n'inyifato bigi umuntu ku murongo wa telefone yes allo wazavuye ku murongo aha bigi bavyumvise je ndibaza nivyo cyanda musabe no mariye kuza kubona DJ Paul twafise deba ivuga ati botera bo kwinjiza gute canke bo abari nivyo kwinjiza gute muri rusangi niyo twari dufise ko deba nuko twatuja mu bindi ko DJ Paul acakuboneka genda yimusavye ko nikindi gihuzo mutumira nangora je ndafise ingwara abantu ku madeba ku radio mabakwepa nigeze ku radio aho na DJ Jackson acarakwepa naba yakwifi oyasugukwepa ko mutegeye ngo jambo urashobora gusanga ari ibitoro ndashaka na Musa Idriss agiye twemereye iyo deba tutavuze kino munsi nangorane jewe iki mercredi tuzogira deba yivyeke muziki w'u Burundi jewe ndetse ukubesha ikintu cyose kituvana kuri point A kidutwara kuri point B nukuri ndetse kukubesha ibindi bisata byose byarateye imbere mwibuke yuko ubu turi mu muvuduko w'iterambere Burundi sizinga ni gihugu turi no mu karere ugiye kuraba muri Tanzania entertainment yabigeze ni kure ugiye kuraba muri Uganda ni kure ugiye kuraba muri Kenya ni kure mu Rwanda nitwe twabaremeye umuziki wabo ahantu bageze ubu bariko baragura isoko ryabo sivyo
mugabo bagura isoko twebwe wibuke yuko twebwe ni hanga rikomeye gose umurundi akurimbiye igiswahili uravuga ati akurimbiye ikirundi ati akurimbiye icongereza ati urabyumva rero munyakoya baraza yuko dukaze niyo mpamvu rero twadukiye guprofita kandi rero ari kintu abarundi twadukiye guprofita urazi yuko dufate nka nk'iri teka nyine icubahiro yarayahawe ryo kuba icegeya curongoye inywero pe no ibi by'ugwaruka ugwaruka yari true nziza kubera burya abanyamuziki benshi n'ugwaruka sibyo yari opportunity nziza yo kwinjira no gufata Afrika kubera abarundi turakaze gose so rero nibaza yuko mwebwe hanimwe mu viseze micro hajya burya Jenda kunda kuvuga yuko mwebwe ntimwe mukiza canke mukica abantu sivyo mwebwe murafise mugabanye kuza murabesha abaririmbyi ngo muri bihangange ngo muziki warateye imbere twateye imbere muri bimwe bro twarateye imbere mu bikoresho hari abayinvestiteri bamaze kuzana ivyuma yego ivyo sindavyanse ubimiziki sigaye fise karite kubera abaririmbyi bagenda kuri indirimbo za gusa mu ma studio y'abantu bazanye ivyuma bakeneye kumenyekana mugabo menye yuko imifuko y'abaririmbyi iracari vide niyo mpamvu rero turakeneye yuko mwebwe izi mikro zanyu muzikoresha mu kuzana ivyumviro bituma imifuko y'abaririmbyi ija mwikira ibomboka kubera ntituzosatira mu karere muri Afrika dukenya ife ko duherekezanye n'icubahiro mukuru w'igihugu mu mugambi w'iterambere none iterambere ry'umuririmbyi riri tuzoguma tubesha ngo twarateye imbere kubera dufise indirimbo zifise poids kubera dufise amaradio menshi asigaye atuvuza non c'est pas iryo iterambere uravyumva ico ni gisata cy'itangazamakuru cyamaze gutera imbere ni gisata cyo guhinyanyura umuziki cyamaze gutera imbere turakeneye ko twumva yuko n'umuririmbyi nawe yateye imbere iterambere ry'umuririmbyi riri mu mufuko kandi rero ikindi naco igira kabiri nizo turabesha abaririmbyi batezwe imbere n'abagore n'abagabo aho zo turiko turahamagarira abaririmbyi bacu kuja mu buhumbu umuririmbyi n'amazotera imbere ko afise umugabo cyangwa umugore afise amafaranga aho ni ngorane ifo yuko umuririmbyi yatezwe imbere n'umuziki wiwe apara n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe yego bigi kumura ka message kanyuma uravuga ngo bite batamatsi ndabahaye mwiriwe ati semavumba ubahwe hama vyobaye ati vyobaye umurundi yo yahanurwa ati vyobaye umuririmbyi yohanurwa akumva ati uburundi aba abaye nk'umunyamerika ku muziki bisigaye yuko kumuragombye kutubwira neza yuko iyo umurundi yohanurwa agakurikiza impanuro ko muri terambere giwe ryobaye nk'umunyamerika cyane gose yego ebana semavumba twabanye neza kumbura igisabo cya Bigi ati dusuye kandi ugutuma ko uzutubera umuvyeyi ubanguke je namusavye merekezo windwi twashaka merekezo igitoro ni nabanda gifise mbwa nta tuje akamoto one way cyanga kinga je yakuna problem je mba muri zone iryoshe yes sir twasa peberi tukakata yes nonga ebana kaje yenda gushimira cyane enda bashimire gose kumbe ni washika kumuhana uze kuturamukiriza baho babwira uti mvuye hari mu babanyi kandi ndabaze neza nasize ndababwiye ariko barumviriza yes ebana karibu kandi papa merci sir Big ni unsezera uno munsi Seza nta kibazo reka twabanye neza Bigi merci beaucoup Vodo Bigi ndagushimije nimwe vyimva mutima avuga ati duswe karije duhure je nawe izuba ari ku munsi iwejo igihe cy'isaha 7 kumbure nuko uzonzinduka cyane uzontanga gushika ngaha anyi mu gaturuturu mugabo je nawe izuba ari igihe cy'isaha 7 je turasubira rero igihe cy'isaha 11 muganiro cyanyu Mega Stars na cyane cyane tumurika cyane kujanye n'umuziki wa kino gihe ensure kandi shimisha n'abantu bose bagira twakura abandi za message avuga ati Imana ensure kandi bongereze mu kanya muca mukurikirana ikiganiro n'ivyo dushobokera ikiganiro ciswe PM show kuko ngo nakare ngo ijana canke sorosoro igwirira ivyo ndashimiye cyane ndaje ubwi wanje tuzo ku munsi wejo muri good morning basize ushasambiri hamwe na the star 6 gushasa 10